umusingi w'iterambere ry'igihugu tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Turashoboye. Turashoboye ni iganiro cyo kuvuga rw'intara ya Gitega, aho duha akanya abenegihugu bo mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ivyo ariko barangura birata, ndetse vyotuma n'abandi bahakura icigwa. Bakunzi b'ibiganiro ndetse n'amakuru bica ku rubuga rw'intara nziza ya Gitega, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi. Ikiganiro turashoboye kiba yagira bimwe mu bikorwa vyiza byo guteza imbere intara ya Gitega biriko bikorwa n'abenegihugu bo muri iyo ntara nyene. Bakunzi b'urubuga rw'intara ya Gitega, turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro turashoboye cuno munsi. Mu kiganiro turashoboye cuno munsi tukaba twishikiye kuri Centre Médical des Services Curatifs et Préventifs Igitega ni quartier Nyabututsi. Tukaba twashimye kubashikiriza ibijanye n'iki kigo, biga muri kino kigo bakorera iki, muri kino kigo bimeze gute, Donido ni mukanya. Kuri micro mukaba muri kumwe na Kazela Sheila, nyuma ya kamera akaba ari Rafael Irakoze. Turabaye kaze. Ndabona umwe yambaye umwambaro w'abaganga dusanzeho ubwa mbere, reka tumuramutse abidondora. Mwaramutse neza. Mbega babita bande? Jewe nitwa Madame Manirambona Nadine, nkaba ndumuvuzi wo ngaha, nkaba ndumu infirmière, uwo beshi bakunze kwita umuforomo. Murakoze. Hama aha turi ni hehe, basanzwe bakorera ibiki? Ngaha anye mwashitse ni muri quartier Nyabututsi, nkuko mubibona ni quartier imwe mu makartier agize igisagara ca Gitega, capitale politique. Tukaba turi muri sous-quartier Baramba. Aha dusanzwe tuhakorera ubuvuzi, nkuko mubibona ni centre médical nshasha. Mubona ko ari centre médical iri mu mazu ateye igomwe. Iyo centre médical ikaba isanzwe yitwa gute? Iyi centre médical yitwa Centre Médical Shedera. Karibu tubakire mushobore kuhibonera, mubone nibyo tuhakorera, ama service dufise muragenda muyabona. Muraza kubona nuko dufise ibikoresho byiza bishobora gufasha abagwayi n'ibugana n'ingoga mu bijanye n'ibipimo, mu bijanye no kubavura ku buryo bubangutse. Karibu muhabona. Aha mbanje kubereka ni muri service des urgences. Haraho umugwayi ashika bidakunda ko ahagarara, turaba turamuryamika muri ibi bitanda, hanyuma umuntu agashishikara amufasha ashoboye kuba araryamye ngaha. Arashobora kuza kandi bidakunda ko ahagarara agishitse ku muryango, duca twifashisha iyi chaise roulante, hama tukamutora. Ari uwo bidakunda nyene kandi yuko yicara, naho nyine murana ko twitegekanije akabrankare karuse habaniha niko bakita mu Kirundi. Ibyo byose ni ibintu biheza bikadufasha kugira ngo twakire abagwayi bacu umwe wese uko aje ameze, kugira ngo dushobore kumufasha mu buryo bubangutse kandi bivanye n'ukungene aje amagara yiwe yifasha. Mbega muri rino vuriro musanze mwakira abagwayi bameze gute? Mwakira abagwayi bafite amahera menshi canke n'abafite amikoro make murabakira? Iri vuriro ryakira abantu bose, umwe wese ku buryo ashoboye. Turamwakira kuko uwaryuguruye ikintu ca mbere yipfuje, yarifuje ko n'abo bantu bato ashobora kuronka ubwo bufasha bwo kwa muganga bumwegereye ngaha muri quartier kandi bihuye n'uburyo afise. Mugabo kandi tukagoma turaba yuko aronse ubuvuzi bwiza buri mu karite. La karite izoguma irimwo naho azobarishe ubwo buryo buhuye n'uburyo afise. Mbega umugwayi yo mweje kumwakirira ngaha acajahe? Ego murakoze cyane, nkuko twabivuze kuva mu ntango, iyi ni service des urgences. Iyo ashitse twababwiye hari umuntu ashobora kuza bidakunda ko yicara, turamuryamika. Tumaze kumuvura tukamufasha ubwa mbere, hariho imiti abakeneye agishika, haraho tugira imana
akakubwira ati ndumva muganga urakoze yashitse aryamye ukabona aravyutse aricaye akakubwira ati nyereka ahantu ushobora kuja ku mwanda mutoyi canke aho yifashisha ubwa mbere yari yamye abigirira aho nyene akabameliora ukabona aratoye mitende uwo muri ico gihe uraheza rero ukamuvura ukamukorera ibipimo umuganga mukuru araheza akamusanga ngaho nyene aryamye akamuvura ahejeje agaheza agataha ari uwo tubonye yuko bisaba ko yinjira ibitaro duca tumukura ngaha muri urgence numva ntiyoguma haryamye ko n'abandi umuntu aguma yiteze ko bashobora kuza uraheza rero ukamushira aho mu bitaro mu kanya kaza ndahakwereka Ego nkuko mubibona turavuye mu gisata ca urgence tukaba twinjiye muri consultation médicale aho dusanga umuganga mukuru wari no vuriro. Monsieur le docteur, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs? Moi, je m'appelle docteur Fidèle Mungula Nyakura. Je suis le représentant technique, le responsable technique du centre médical Chedela. Moi, je suis médecin depuis 2019. J'ai défendu ma thèse en décembre 2019. Et après, je fais mes stages professionnels à l'hôpital d'Idjenda. Et après, j'ai été responsable au centre médical Tabaruka à Moiro. Et après, je suis maintenant responsable de ce centre médical. Êtes-vous fier de votre métier? Je suis tellement fier de mon métier parce que c'est parmi ce que j'ai prié Dieu d'être médecin et aider la population. Parce que dans ce métier, c'est difficile, mais quand vous faites votre possible pour le bien des patients et quand vous voyez ils sortent en souriant, c'est tout ce qu'on peut demander à Dieu. Quelle est votre appréciation par rapport à ce centre médical? À ce centre médical, comme c'est encore au début, avec la détermination qu'on a en tant que responsable, nous voyons que la population va bénéficier beaucoup de choses parce que en voyant d'abord les services qu'on organise, les examens qu'on peut offrir à la population, je suis sûr et certain qu'à la longue, ça va être très très bien, ils vont apprécier. Quels sont ces examens que vous faites ici? Ici, nous avons une panoplie des examens qu'on organise. Il y a la biochimie, la parasitologie, l'immunologie et la bactériologie. Et il y a plusieurs examens qu'on peut faire. Entre autres, on peut faire la CRP, ASLO, arthrite, les antigènes HBS, antigènes HBC, les anticorps anti-toxo. Il y a les CBI, il y a plusieurs examens. Et même vous allez voir au niveau de notre laboratoire les appareils qu'il y a qui peuvent aider la population locale et même ceux qui sont en ville, qui peuvent aider à ce qu'on puisse bien diagnostiquer. Parce qu'on ne doit pas seulement se fier à ce qui est clinique, mais on doit passer aussi à ce qui est laboratoire. Quel est l'appel que tu peux lancer à la population environnante par rapport à ce centre médical Chedela? En tenant compte de ce que nous avons à offrir, nous pouvons demander à la population environnante de nous faire confiance, de venir regarder. Comme on est encore au début, il y a beaucoup qui ne savent pas les centres, raison pour laquelle on demande à la population de venir. Ils vont remarquer qu'il y a une panoplie des examens, il y a des services de qualité, il y a un bon accueil. Parce que avant tout, on doit prendre en charge nos patients avec conscience que si nous offrons de meilleures qualités de soins, la population va se sentir bien. Nkuko mwavyumvise rero umuganga wo ngaha uwo basanzwe bita docteur akaba asanzwe avuga igifaransa ariko turafise ubusanzwe adufasha mu Kirundi. Uko mubibonye aha hari muri kabine y'umuganga aho ashobora kwakirira abantu
hanyuma nobandanya ndabereka ibindi bisata bisanzwe bikorerwa ngaha. aha tugeze naho mukaba muhakorera ibiki? Yego nk'uko ubibona aha ni mu bitaro naho abagwayi bashobora kugwarira. Aha nohita ko ariyo sale commune ishobora kugwariramwo abantu 3 nk'uko ubibona batandukanye ku giciro ciza cane, harazimbutse. Yego ugereranije kumbure n'ahandi ngaho iwacu biri ku giciro gitoyi cane. Ni ukuvuga ko umuntu agwariye ngaha ijoro rimwe ariha amahera 3,000 gusa ku kuryama. Yego iyi rero ni sale imwe muri mu mashambre dushobora kwakiramo abagwayi. Mbega iyi sale commune ishobora kwakira abantu bangahe? Yego aka gasare commune nk'uko bibona ibitanda bingana gashobora kwakira abantu 3 kuko iyo babaye benshi cyane naho nyene harashobora kubaho kwandukizanya indwara. Urabona n'ibikiza ca corona kiriko kiratera isi naco nyene umuntu yaraciyumvira ati isare commune ntiyoja nk'abantu benshi. Hama warubajije ikibazo c'aya mashuka nakabirya ko ngaha turabasasira umugwayi ashitse kuko arashobora gushika iyo shuka to yari itegekanije, nico twiyumviriye. Hama ikijanye no kuzimesa abarundi urazi nyene biragoye, araheza akayimesa hama twege tukayisubiriramo ku buryo bw'iwacu tugakoresha n'amaproduit y'iwacu ashobora kwica imigera y'ingwara kugira ngo tukongera tukazigorora. Ipasi turayifise ku buryo uwundi azoza atazohava asanga hariho microbe umwe wa mbere yasize, ariko umugwayi turamusaba ko azimesa akazidushikiriza zimesuye mugabo tukisubiriramo tugatako tukazigorora. Nkuko mubibonye naho kwifasha ku bantu bazoba bagwariye ngaha baraheza bakahasangira n'ababandi baba bagwariye ngaha. Hama nko kwa muganga murazi ko hategerezwa kwa misuku, utegereza kuhakurikirana kugira ngo hazogume hasa neza nkuko mubibona. Iki ni ikindi cyumba kandi gishobora kugwariramwo abantu kujyana naberetse harya harako nari nibagiye abashinga ntahe n'abapfasoni ntibagwarira hamwe. Harya hazocagwarira abapfasoni hano hagwarire abashinga ntahe tukaza tukabitandukanya gutyo. Aha rero naho noita ko ari indi sale commune nkuko bazita ku mahopito manini ni sale commune y'abashinga ntahe. Iriya nayo ni sale commune y'abapfasoni. Ko kabati twiyumvire yuko abagwariye ngaha baramugemurira arakenera guterekayo udusorori n'amasahani n'ibikombe. Yego iki ni kindi cyumba naco nyene gishobora kugwariramwo abantu, ariko hari ugira ati je shaka kuryamana n'abandi bantu ndashaka kugwarira haje nyene. Iyi niyo chambre bita VIP canke chambre individuelle. Muri ico gihe rero araheza akagwarira ngaha, umugwaza wiwe bakaba bari kumwe ngaha. Hanyuma utwo bamugemuriye arashobora kutubika ngaha muri utu tubati aha canke agashiramwo impuzu ziwe muri utu tubati. Muri ico gihe umuntu agwariye ngaha nta wundi muntu aza kugira ati naje ndashaka kuhagwarira. Chambre yayifashe aba yayifashe niyo bita VIP canke chambre individuelle. Ikindi nuko iyi chambre irafise douche na toilette yayo nkuko muyibona. Hanyuma akabirya rero ko ngaha uwo mugwayi agwariye ngaha arashobora kugira ati nashaka ko gutuzi dushushe, nayo nyene baratekanije aratekanije. Ego nkuko mubibona iyi chambre iragutse, irafise n'amapiece abiri. Ni kuvuga yuko umuntu ashobora kuba gwajije umuntu akaba arakoresha imashini yiwe, akaba ari akoresha mashine yiwe. Mu misi zahazo bari na connection ya internet akabandanya akazi kiwe akagakora atangorane. Muganga ko tubona iyi chambre umengira arenze, abanyagihugu bazoshobora kuyiriha vyorosha? Basha niko kabijya ko ngahe wacu rero naho mubona ari heza kandi hagutse niyo sanitaire yacu mwabonye. Iyi chambre igiciro cyayo ahubwo kiratangaje, na mahera 10,000 gusa.
hama nk'uko mubibona ahantu hararenze tuduze muri etaje tugiye tuje kuraba ivyo bahakorerayo naho ahaga muganga musanzwe muhakorera ibiki muri iyi etaje ko tubona ari heza cane. Aha muri iyi etaje nk'uko mubibona hariyo amaserivise nka laboratoire ya laboratoire twababwira, hakabaho na service ya gestion. Ko mubibona aha ni muri etaje twamaze gushika hejuru, reka duhere muri iyi service ya laboratoire ma service asano ari hejuru. Tukaba twashitse muri laboratoire y'iri vuriro mukamwo dusigurira mukatubwira ibyaho. Ego murakoze. Laboratoire nayo ni service imwe mu zo dufise muri centre medicale, nkuko muyibona irafise ibyuma bishobora gupima ibyo abantu benshi bitanga ama infection, irashobora gupima umukoyo, irashobora gupima umusarani, irashobora gupima igitigu, gapima amafyigo, gapima igisukari, umuntu akamenya igisukari ciwe ngene kingana. Turapima ibyo bita amakonyera mu Kirundi, ego bimwe abandi bavuga mu rhumatisme, tugashobora kuyibona. Ego tukaraba inzoka zo munda, nyene hari bipimo bitari bike dushobora gukorera ngaha. None ga muganga aha ubu nyene noba nkeneye kwipimisha igitigu zukuri nogera nta nyinyisho. Ubu nyene inyishu twoca tuyiguha. Murabona ko abakozi basanzwe bari ngaha, ntaco buza rero amaraso yanyu tuyatora hanyuma bakayapima, mugaheza kino kiganiro inyishu mwitahanye. Uko mubibona aha atugeze muri pharmacie, aho dushobora gutora imiti mu gihe turiko turavura umurwayi. Ego iyi ni pharmacie rero iyi centre medicale, hariho imiti itari mike. Ni pharmacie irimo imiti n'ibikoresho bishobora gufasha ivuriro muri rusangi. N'urengana arashaka kugira ati ni mu muti tukawumuha. Ego iyi miti rero nkuko muyibona irashobora gufasha abantu mu ngwara zitandukanye. Hariho abasanzwe bagendana basanzwe bagwaye ivumbuka ry'amaraso, umutima, diabete. Hari ushobora kuza agize isanganya ugasanga amaraso yiwe yagabanutse, turashobora kumufasha. Tubonye urugero aya maraso yagabanutsemo, turashobora kumufashisha iyi serumu. Hari haho bica bihera ntibisabe ko arinda guterwa amaraso, iyi serumu igashobora kumufasha. Yego hakaba n'ibindi bikoresho rero dukoresha muri laboratoire, iby'amakatetere, amaserumu. Mu bisanzwe nta kibazo kijanye n'umuti ngaha wogira wahashitse. Banyagitega rero nkuko muvyibonera sagasesheshwa rumuri, ivuriro ni ryiza cane, imiti irahari. Tukaba tuvuye muri pharmacie tukaba tugiye mu kindi gisata. Mbe muganga tugiye ubu unye turiko turagenda tugana igisata ca maternité, aho bakirira abavyeyi. Ahandi hantu tugiye aho dushobora kwakirira ibikomere bito bito. mudusigurira muganga, mbega ibijanye no ngaha musanzwe muhakorera ibiki? Aha anye tuhavurira ibiguma, bahita service ya petite chirurgie. Tuhavurira ibiguma ari ukomerekeyeho, ari kiguma amaranye imisi turashobora kumuvura, ari gisaba ko bagishona turagishona. Hanyuma ibikoresho murona turabifise naho gutekera ibikoresho tuba twakoresheje kugira ngo bigume biri sterile, bigume
bishobora gufasha uwundi muntu ntihave nabyo biba novuga nti bishobora gutera kwanduza uwuje mu nyuma. Turabiteka rero muri iyi appareil muriko murabona. Aha naho nkuko mubibona, aha anye naho abavyeyi uwaje kwibaruka arindiriye ko Imana imugabira, niho abararindiriye mu kurindira yuko bikunda ko yibaruka, bayita salle d'attente ya maternité. Muri iyi salle d'attente mu bisanzwe haba hari igitanda nyene uwo muvyeyi arindiriye koko aza kwibaruka mu kurindira yuko yinjira ngaha mu ivyariro nkuko tugira tuhabona. Murabona ukungene hashashe, n'uwo muvyeyi ashitse akabona ingene hashashe, murabona harameze neza, ni salle d'attente nziza, namwe bwe murabibona. Muvyeyi namwe hari uwo muzi mwoshira kumuturungikira. Ndabona na jewe muganga niho vyashika nzoza ngaha nyene neza cyane. Karibu tubakire. Yego nkuko mubibona rero twari twababwiye ko mu bisata dufise harimo ivyariro iyo bita maternité, ni ngaha murabona igitanda ciza cyane cyo kwakirira ko umuvyeyi. Nkuko mubibona ikibondo kimaze kuboneka, umuntu aca amushira ngaho, murabona itara twitegekanije ryo kugira ngo umubiri wiwe kuko abavuye ahantu hashushe cyane arakeneye rero akantu kamususurutsa kugira ngo ashobore gushikira ubwo bushuhe yarafise mu mbanyi mu kurindira yuko yambara umuntu akashobora kumufuka. Mbega inyuma y'ivyo umuvyeyi acabandaniriza he? Inyuma ahejeje kwibaruka avuye ngaha anye, duca tumwereka ahantu abanza akaruhukira. Aha rero iyo umuvyeyi ahejeje kwibaruka ngaha araheza akaza akaruhukira ngaha. Mu mategeko ategereza kuhamara amasaha 28 iyo atakibazo yagize gisaba ko aguma mu bitaro, canke umwana ngo ashobore kuba yavukanye akabazo bisaba ko aguma mu bitaro. Iyo ibintu vyagenze neza acaruhukira ngaha amasaha 28. Tubonye rero atangorane ihari, ugaheza rero ukamurungika muhira ukamutekerera impanuro. Aha niho muvuganira, murabona n'imeza twategekanije, niho muganira n'uwo muvyeyi ukamubwira uti egome kibondo wari urakirose ni vyiza mugabo uraraba, niho tuca tugira ko tukavuga ya service yindi twababwira ya planning familial, tuvyare abo dushoboye kurera kandi dutandukanye imvyaro kugira ngo umuvyeyi amagara y'umuvyeyi n'ikibondo abandanye amera neza, kuko hariho benshi akurikiza kutamenya kubera ko atarose iyo mpanuro. Twebwe rero ico kintu tukibafasha gose, tubigishe gose gutandukanya imvyaro. Murabona yuko ari kibazo gihanze uburundi bwacu, igwirirana ry'abantu. Nico tuzobikora gose kugira abo bavyeyi dushobore kubafasha gutandukanya imvyaro, bashobore kugira amagara meza, n'ibibondo bigira amagara meza, igihugu gishobore gutera imbere. Ego nkuko mwabibonye, iri vuriro mwabonye neza abashoboye kudukurikirana ko ari vuriro ryiza cyane, riri mu nyubakwa ziteye igomwe kandi zifise ubuhinga. Hari n'abaganga bafise ubuhinga babifisemwo uburambe, tukagira n'igisata ca laboratoire gifasha cyane mu bijanye no gupima ingwara. Hanyuma y'ivyo hariho ibindi bisata nabivuze bihari bijanye no gukinga ingwara. No kuvuga hari igisata cyo gucandaga abana, hakaba igisata cyo gukurikirana imbanyi kuva umuvyeyi akiyisama gushika agere kwibaruka. Aho hose turamukurikirana tukamufasha. Amaze kwibaruka naho nyene turabandanya tumukurikirana amagara yiwe uko yifashe, tugakurikirana nico kibondo yibarutse mu ncanco, tugakurikirana ingene umwana ariko aragenda kura, ukabona neza yuko ariko arakura nkuko vyategerezwa. Ibijanye no kwibaruka gucandaga cyane kwibaruka ubu unye
turacakoresha uburyo bwo kuriha uzohibarukira azoriha ariko samahera menshi azoriha udufaranga dukeyi tw'ibikoresho biba byakoze muri uwo mwanya hanyuma gucandaga gukurikirana umuvyeyi bungenze ibyo kuja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro ibyo tuzobitanga ku buntu muri iyi minsi turiko turabisaba abarongoye akarere k'ubuvuzi baduhe ibyo bikoresho tumaze kubironka nta kibuza umuzoba akeneye kuja ku buryo bwo gutandukanya imvyaro tuzomwakira canke ukeneye kwakira ukeneye gufashwa mu gukurikirana imbanyi yiwe tuzomwakira ku bantu bakeneye kwipimisha umugera wa sida abakeneye kwipimisha bakamenya ingene amagara yabo yifashe ku bijanye n'umugera wa sida nabo nyene tuzobakira tubapime tumaze kubapima uzoba akeneye uwo bibaye ngombwa ko dusanze agwaye tubandanye tumuha imiti tumukurikirane tutarinze kumuzembagiza ngo nja mu yandi mavuriro bakuvurireyo tuzoheza tumwakire ngaha tuzogira ico bita depistage twongere tugire na prise en charge mu gihe ari ubikeneye kijanye n'imicafu kwa muganga ntivyoshoboka ko wofata imicafu iyo mu ivuriro ngo usanzaze mu bagwayi aho inyuma nk'uko mwabibonye turafise aho twakirira iyo micafu hanyuma tukayiturira nk'uko mu yandi mavuriro hose bigenda twarubatse incinerateur hariho n'ibindi binogo bisanzwe bifasha mu kuhamba imicafu imwe idashobora gusanzara mu bantu cyumviro cyo kubaka iri vuriro birafitaniye cyane isano na leta mvyeyi na leta nkozi ni muri iyo ntumbero nyene yo gufasha abene gihugu kugira ngo bashobore kugira amagara meza baronke ubuvuzi bubegereye mu makaritier na cyane cyane yuko intara yacu ya Gitega yabaye umugwa mukuru wa politike none rero baragize bati na twebwe duterere umuganda wacu mu gushiraho ivuriro kugira ngo iyi kapitale politike ishobore by'ukuri kwakira ingenzi zitugendera abashitsi abaje gukorera ino baronke ahantu uwe amagara kitse ashobore kuronka ubuvuzi bwiza kandi bumeze neza ku mwanya unyarutse aronke amaserivisi akeneye hanyuma abandanye ibindi bikorwa vyiwe nkuko mubibona ivuriro ryacu n'inzu igeretse ni etage n'inzu yubatswe mw'igorofa navyo rero biraha ishusho nziza igisagara cacu ciza ca Gitega umugwa mukuru wa politike nawo nyene urakeneye inyubakwa nziza zigaragara zerekana nyene ubutore bw'ico gisagara turahaye ikaze rero abantu bose abari hafi n'abari kure y'iyi quartier Nyabutuzi kaze muri centre medical Shedera abato n'abafise uburyo bubayabaye n'abafise uburyo nyene bose muri sanze muni mushike tuzobakira neza nta kibazo c'ibiciro bihanitse bihari dufise ibiciro biciriritse n'ibikoresho bikwiye none rero turahamagariye abantu bose baba muri quartier Nyabututsi eka n'ababa kure ya quartier Nyabututsi hariho Mwumba eka n'ahandi hose iyi mitumba ikikije igize igisagara ca Gitega mwese murahawe ikaze ntihagire n'umwe azo kwitinya ngo kumbure ngo ko tubona hasa neza ngo gira ngo harazimvye oyaye ibiciro nibiciro vyiza cyane muzobishima mumaze kuhashika n'abandi bamaze kutwitura baratwivuga yuko batangaye cyane kuko bari biteze ko ibiciro ari ibiciro bihanitse gose murakoze twashoboye kuyaga n'umwe mu barongoye ino quartier Nyabututsi aratubwira uko bakiriye umuzo wa rino vuriro muri quartier Nyabututsi asanzwe arongoye ego murakoze cyane jewe nitwa Mpabanayo Pascal nkaba arije sanzwe ndongoye iyi quartier Nyabututsi irimwo iri vuriro mwabonye webwe nk'abarongoye quartier Nyabututsi twarakiriye neza cyane umuzo w'ivuriro muri quartier yacu turongoye kuko inakanyamuneza kenshi dufise mu bisanzwe kubona haraje ivuriro nk'iri bikaba ryatumbereye muri quartier yacu turongoye
kuko murabona twihweje n'uwo muzo wa kapitale politike natwe urabona yuko iri vuriro rizotugira akamaro kenshi kubera igihugu dusanzwe turongoye, kandi turifuza yuko nk'uko bagiye barabivuga n'ahandi boza baraza barivuza ngaha, murabona yuko ari inyubako imeze neza. Hanyuma ikindi dushima nuko kare hahora haba nk'amasanganya mw'ijoro, murabona ko turi mu gisagara, hakaba n'abantu ugasanga batase gushikaho usanga bacanye inkomere. Vyatugura rero kugira ngo abo bantu tubatabarize vyoroshe, kuko wasanga bisaba kuja ari nk'ibikomere bihambaye tukaja mu gisagara muri ville hariya kuri hospital, ariko ubu bizotworohera ko twabonye yuko n'ibikoresho bafise ibikoresho bikwiye kandi bishobora gukora mu mice yose mu gihe hoba habonetse ingwara icankiriya canke ikomere kimeze uko canke kuriya ari nakanyamuneza. Rero twebwe turishimye cyane kuri uno muzo w'isantre kuba yaje ngaha iwacu Nyabututsi. Hanyuma ikindi dusaba boba bazanye ivuriro ngaha nuko twabasaba ko boca bihuta bakaja muri system yo kuvuza abana ku buntu no kwibaruka ku buntu, kugira ngo kumbure n'abandi bahora baja kure bikumbure bakorere ngaha hafi, babakire ngaha hafi. Ico ni gisabo nko mu ntwaro tusavye kugira ngo abene igihugu turongoye ko baje kutworohereza kudupfiriza urugendo, bapfunyirizwe urugendo muri vyose. Inshuti bakunze urubuga rw'intara ya Gitega, ikiganiro cuno munsi naho kirangiriye. Tubashimire ko namwe dukurikiranye, murakoze. Ubunebwe n'umwansi w'iterambere ry'igihugu, tuvire hasi rimwe turwanye ubunebwe. Turashoboye. Nshuti bagenzi, mwariko mutega amatwi iganiro turashoboye, hano kirangiriye. Turabakengurukiye ukuntu mudahengeshanya gukurikira amakuru aca ku rubuga rw'intara ya Gitega. Ntimwagire udushigikiza aka like, comment, share, eka ndetse na subscribe. Murakoze.